Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Nakoze guhitamwo gukurikira amakuru mu Kirundi mushikirizwa ni radio Ijwi ry'abanyagihugu RPA. Turi kuwimana igenekerezo rya 24 Gitugutu umwaka w'2021. Aya makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kunyuruza abantu batwawe n'igipolisi kijejwe iperereza byasubiye kuba ndanse mu Burundi muri iri joro ryakeye. Umuntu umwe yarayapfuye arashwe, abandi babiri baranyuruzwa. Idonido ni muri aya makuru. Abarimyi b'ibigori bo mu ntara ya Cibitoke baridogera leta ko itashize mu ngiro igikorwa cyo kubabikira imbuto nk'uko byari mu masezerano, navyo nyene twabibateguriye. Aho nyene mu ntara ya Cibitoke imbonerakure n'igipolisi nibo batuma igiciro c'igitoro kiduga. Hari n'ayandi twabateguriye mukanya inkuru imwe mu kwayo sangikaje. Nungende baramutsinda bari nikaze. Amakuru tuyahere mu gisata c'umutekano. Umuntu umwe yarayapfuye arashwe, uwundi arabugwa irengero inyuma yo gufatwa n'igipolisi c'iperereza ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Hari nyuma ya grenade yari ihejeje gutegwa muri quartier Nyamugari igakomeretsa abantu indwi. Idonido na Onesime Dushimagize. Hari nk'igihe cy'isaha 2 n'igice mwijoro ryo kuri uyu wa gatandatu aho grenade yafurika kwibarabara rya kabiri ryo muri quartier Nyamugari mu gisagara ca Gitega. Iyo grenade yakomerekeje abantu indwi citwaje ko kiriko kiyondera bayiteye. Igipolisi c'iperereza caciye gitangura gufata abantu. Mu bafashwe harimo witwa Bukuruje ha n'umukoresha akongera akabamuramu we azwi ku izina rya Prosper niyo nizigi. Jeha Bukuru yahavuye atoguka ikiziga kuri uyu w'Imana mw'ishamba riri ku mutumba Jimbe biri ku birometero nka 15 vy'igisagara ca Gitega. Yicishijwe urusoro bamurashe mu mutwe. Hari igifungo cyinshi ku bantu ariko barafatwa batakifata batari bake hamwe n'umuntu yaragize bafata na documentation bakinda bakamuturagira inziga bahishe mutwaje nuko ikiziga baritoye ahantu bita Jimbe kandi kimenye umutwe urusoro rwamutambaye umutwe. Prosper niyo nizigiye ntawe uzirengero ryiwe ariko ngo yoba yatwawe kuborezwa igufa. Ikindi nuko umugozi bakorana yamukoresha witwa Korana Muramu nawe uyu mubosi baca bamufata nawe nyene baca bamutwara documentation barabanza baramukubita nawe nyene baramukubita nabi kuva nijoro nyene bamujanye n'uwo murekere nabugingo n'ubu arasubira kubonekana. Imiryango yiwe yarondeje hose hashoboka yabuze ntashobora kuhatora. Mu ruganda rwa RPA twarondeye Bahise Habagurimana atwaye igipolisi mu ntara ya Gitega ariko nitso bashobora kumuronka. Abajeje intwaro ku rwego rwo hasi mu gisagara ca Gitega baremeza amakuru y'urupfu rwa Bukuruje ha. Onesime Dushimagize urakenuye. Tukivuga ibyo mu gisata c'umutekano, hari umunywanyi w'umugambwe CNL yaraye anyurujwe n'abantu batamenyekanye muri commune Mbuye mu ntara ya Muramvya. Ababonye uko byagenze bavuga ko yoba yatwawe n'abakozi biperereza. Umuryango wiwe ugatinya ko wabo yohava agirirwa nabi narijya atari ubwa mbere anyuruzwa. Iyi nkuru twateguriwe na Dani Claire Iratwumva. Uyo yaranyurujwe yitwa Niyonsabaremi, asanzwe ari umwigisha akaba arangurira imirimo yiwe muri komine Giheta y'intara ya Gitega nk'uko isoko rya RPA aho Imbuye ribimenyesha. Nguyo asanzwe ari n'umunywanyi w'umugambwe CNL yanyurujwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu n'abantu bivugwa ko arabo mwiperereza. Uyu numwe mu babonye uko yatwawe gihutihuti. Niyonsabaremi asanzwe yigisha muri Giheta ubwabo akaba afise urugo Imbuye muri provinsi Muramvya. Asanzwe avuka mu Rutovu i Bururi. Rero ejo ku gatandatu igihe cy'isaa moya y'ijoro bamusanze aho yari ateramiye kw'ibarabara hafi yo muhiriwe. Abamufashe ubu uya ntibazwi kubera baje bafise imodoka idinije amatara hama bamufungira ko fire baca baraterura n'inguvu baramwinjiza mu modoka rumba baca baramutwara. Gusa turikeka ko ari abo muperereza kuko n'ubundi ari we bari bamunyuruje ubwa mbere.
isoko ryacu muri komine Mbuye ribandanya rimenyesha ko bigize kabiri Niyonsabaremi anyuruzwa. Ubwa mbere akaba yari mu mwaka w'ibihumbi 2020 aho yari yatwawe n'abakozi b'iperereza bamufunze yagirizwa kuba akorana n'imigwi igwana. Icaha yahavuye yezwa ko n'ubutungane kuko atavyemezo vyigeze biboneka. Barigeze kumufata amatora aheze muri 2020 aramara amezi ashika 6 afunzwe. Bari bamunyuruje hama mu nyuma biramenyekana inyuma y'iminsi ine ko ari mu iperereza, hama baramujana muri prison centrale baramuburanisha. Bamuburanisha basanga ntibifashe hama baramurekura. Ico bamwagiriza ico gihe bamuvuga ngo akorana n'abagwanyi. Hanyuma ngira ngo kubera ko muri politiki yarasanzwe ari muri senere yo kwa Rwasi, nta kindi mbona nuvuga ngo bamwagirije. Mu gihe ababanyi n'umuryango wa Niyonsabaremi bataramenya abamutwaye niyo yajanywe, basaba bashimitse ko wabo atosinzikarizwa ubuzima, bagatabaza n'inzego z'umutekano ngo zibafashe kumenya aho uwabo ari. Dani Claire twumva tugukengurukire tuve mu ntara ya Muramvya tugaruke mu gisagara ca Bujumbura aho hari umuryango wo muri quartier Carama utabariza Serugo amazi imisine abuzwa irengero. Muri uwo muryango bavuga ko bamuheruka ababwira ko bomurungikira amafaranga yo kwigomboza aho apfungiwe. Inyuma yo kumurungikira amafaranga akaba atakayambukiwe basubiye kumva. Eric Niyonzima. Nzambimana Desire ni umunyagihugu yabuzwe irengero kuva ku igenekezo rya 20 Gitugutu no mudandaza aba muri Carama ya mbere ku nomero 26 nkuko amakuru dukora mu begereye umuryango wiwe abimenyesha ngo bamuheruka ku munsi wa gatatu agiye kurangura inzoga. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko mu nyuma yo kumubura kuri telefone ngendanwa yiwe abamufashe bahavuye batangura guhamagara mu muryango basaba umutamukanyi wiwe amafaranga 200 yo kumugombora. Ariko nkuko isoko ryacu ribimenyesha umutamukanyi wiwe yarakebwe asaba ko bovugana kugira yumve ijwi ryiwe nabo baranka niko kutarungika ayo mafaranga. Bukeye ku munsi wa kane abo bandiruje uwo mugabo barasubiye guhamagara umutamukanyi wa Desire bamusaba kurungika amahera yo kugomboza umugabo wiwe. Nawe abandanya babwira ko bamubwira ahafungiwe hamakaya bazanira kugira atahamutahanye. Nabo babandanya kunana. Mu masaha yo kumugoroba nkuko isoko ryacu bimenyesha uwo mugabo bwiwe yahavuye hamagara umugore amubwira ko yomuhamagara. Umutamukanyi wiwe yaramuhamagaye nawe amubwira ko atazahafungiwe ariko ko yomurungikira amafaranga 400 yo kwigombora kugira rekugwe. Ivyo umuryango wagiriye kamakenga ariko nawe arashimika ubona ko na kode yo kurungika ayo mafaranga ari uwo mugabo yarayizi araheza arayibabwira nabo bamurungikira ivyo 400 nkuko yari yabisavye. Kuva isaha 3 z'ijoro bamurungikiye ayo mafaranga gushika ubu ntibarasubira kumutora kuri iyo telefone. Bamaze kugira ubwoba mu muryango wiwe bahavuye bitura inzego z'umutekano kugira zibafashe kurondera uwabo. Zinashike mwishira hamwe limitere kugira libafashe kumenya aho nimero y'uwo mugabo yahamagariye ubwanyuma. Inyishu bahawe nkuko isoko rya RP yabimenyesha nuko botenyenya gushika ku munsi wa mbere. Ivyababaje cyane umuryango wa Desire kuko badatahura ingene igipolisi gifata minenegwe ubuzima bw'umuntu. Bagasaba abajeje intwaro n'umutekano kubafasha kurondera uwabo. Eric Niyonzima urakenuye. Inyuma y'akaruhuko gato amakuru arabandanya. RPA Tubandanyirize amakuru mu gisata c'imibano. Imyidogo ni myinshi mu barimyi b'ibigori bo mu ntara ya Cibitoke kubera ko babuze imbuto mu gihe hari hageze ko bateragira mu mirima yabo. Kubgabo barimyi leta ntiyigeze ishira mu ngiro ivyo yabemereye bijanye no kubabikira umwimbu kugira ngo ntibaze babure imbuto irima rigeze. Eloge Kwizera. Mu ntara ya Cibitoke abarimyi b'ibigori bavuga ko bariko bararumanga kandi leta yari yabemereye gusomera mu gihe mu mwaka uheze ikibagurira umwimbu w'ibigori ku giciro c'680 leta yabijeje kuzobabikira neza ntubore bikanaborohera kuronka imbuto. Uyu munsi ayo majambo basanze aramahenda nshuti. Abo barimyi bavuga ko babuze imbuto batera nayo mwimbu bari bemerewe kuronka ko imbuto byoroshe uyu munsi waguze umuntu
umuntu umwe uyu murimyi aravyigana Rero n'ibigori neza birankundira pe ariko hageze kubyimbura cyangwa kugerageza kukigurisha ikiro kimwe imahera 680 kandi mu kugigura bavuga ko bagiye kutubika ko amasoko dufite tumenyere kubika amasoko tubigure hageze mu ibura kuko ahora batugurira amahera make akabika akatwigura neza twari twanizere ko umugambi mwiza wa leta kuko yari yabiguze ikabibika kandi ku giciro cyiza twari tuzi ko tutatubikora ko nk'ubonye mu rwego rwo turatera none kamara amazi akumiza ikintu gitangaje cyane ibyo bigori tubonye biguze umuntu umwe arabigurira mu magana bijyanye turiko turabona icyo dutera muri kino gihe abo barimyi bavuga ko batabona iyo bazokura imbuto zo gutera ni mu gihe aho byitwa ko boronse izo mbuto muri bepeyaye ikiro kigugwa ayarenga 1000 ayo nayo akaba atoroshe kuronka nk'uko bivugwa n'abo barimyi ikiro c'ikigori kimwe kigize kugenda mu 500 tubikura hehese naho bivaho tuba tugizigiye urumva ako nakamara amazi afiremo biguze umuntu umwe ngane ngaho iwacu mu komiseri witwa Eugene yatwaye ngahanye ubunye mu atwara muri PC abijasi company ariko abijana ko bafite kawunga urumva ronka imbuto kandi giye batuze ko tugiye turonka imbuto ko umuvyeyi wacu yari yimbiye ko tubike ko tutabika twebwe tumukuri turatangaye gose sinumva tuzokura imbuto z'ibigori ibigori byacu muri PPA ikiro kimwe kuri 600 ese nka twebwe banawunye ko ikiro 600 byose kigura cyakweka mu gahinda kenshi abarimyi b'ibigori aho mu ntara y'ibitoke basaba ko leta yoraba uko ibigenza nayo ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bakabusaba kudakurako amaboko abantu bato bato kuko batabona uko boca babaho ntidubaho gutyo gutwara inyuma kizo karikira tukaba twatideye imbuto ko tuzozigurako nkahita yacu y'umubyeyi twatubitse imbuto tuzotora nk'imbuto hariho kugura ikiro 300 niho tuzoronka n'ukuri ahubwo leta yoraba nimba ahandi hantu kuko niyaguze mu ntara yacu bitori gusa ibanze igire turonka akabuto k'ubushikiranganji rero bujejwe twebwe abarimyi abantu bato bato twosaba ko n'ubu turekura tworonka imbuto kugira ngo turabe n'igihugu tutazira gufungura tubamenyeshe ko umugambi wo kurangura umwimbu w'ibigori by'abanyagihugu leta yawukoze mu gihugu cyose ibizeza ko ari mu ntumbero yo kubabikira uwo mwimbu neza kugira ntubore bongere baze baronke imbuto batera byoroshe ibyahavuye ariko bitaja mu ngiro Twizera tugukengurukire umugenduzi w'indero mu mashure mato mato yo muri komine Mishiha intara ya Cankuzo aragirizwa kuba yateye imbanyi umwigeme w'umunyeshuri yarasanzwe ahaye indaro mu gihe ico gisa nikiriko kiragirwa ibanga kubera ko uwo akekwa ari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD abavyeyi barereye ku ishure ndetse n'abarezi bo ku ishure uwo mwigeme yahora yiga ko basaba ko ubutungane bwokora inkuru tweteguriwe na Emmanuel Niyungeko uwo mugendozi w'amashuri mato mato muri komine Mishiha intara ya Cankuzo azwi ku izina rya Nestor Sabimana akaba n'umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD akaba yagirizwa kuba yateye imbanyi umwana w'umunyeshure w'imyaka 16 yarasanzwe yiga mu mwaka wa mbere mu gisata nderabigisha kuri lise ya Mishiha akaba mbere yarasanzwe ahawe indaro n'uyo mugenduzi uwo mwigeme akaba yirukanywe ku ishure mu ndwi zibiri za mbere inyuma yo gutangura umwaka w'ishure w'2021 ushiri w'2022 abavyeyi barereye kuri iryo shure bavuga ko ivyo vyagiye kumenyekana mu gihe uwo mwigeme yaragiye gupimisha iyo mbanyi kwa muganga muganga kuko twumviye inkuru y'umubabaro yerekeye umwana yahora yiga mu mwaka wa 11 mu gisata cyo kwigisha yirukaniwe kuri iryo shuri yagirizwa ko afise imbanyi uwo mwana akaba yahora aba ku mugenduzi w'indero mu mashuri mato mato muri komine Mishiha yitwa Semana Nestor nawe yari asanzwe amuhaye indaro imyaka irenga nk'itatu aho nyine yari asanzwe aba niho yakomerekeye ivyo vyagiye kumenyekana kuva ko uwo mwana arungikiwe n'umugenduzi mu mpisho gupimisha nyambanyi akamubwira yuko niyo bamubaza kwa muganga uvuge ko ari umupfasoni wa nyamugenduzi yamurungitse muri kino gihe rero nyene gukekwa gukora ico caha ngo yoba ariko arihereranya bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bazi ivyabaye kugira ngo dosiye ibakamizwe n'ingoma hagati aho ariko abavyeyi barereye kuri iryo shure co kimwe n'abigisha basaba ko ubutungane bwokora urabona ko ariko hakorwa amanyanga mu gutanga turiye ku ntumbero yo kuzivya bari gushobora kugira icyo bavuze aha twotanga akarorero k'uwujejwe ingo n'imiryango asanzwe anarongoye muhari w'imbonerakure muri komine hamwe n'umuyobozi w'indero muri komine
abavyitoreye kuri iryo shure turatakambira nyakubahwa umuyobozi w'indero mu ntara hamwe na mutanteri wa komine Mishiha bafata ico kibazo mu minwe dusabye dushimitse ko amategeko yo kubahirizwa. Uruganda rwa radio RPA rwagerageje kurondera nyene gukekwa gukora ico caha ariwe Nestor Nsabimana co kimwe na Frederic Nzoyisaba mutanteri wa komine Mishiha ariko tukaba tutashoboye kubaronka. Emmanuel Niyunge ko tugukengurukire umuhanuzi mubi angana umurozi ayo n'amajambo akoreshwa na Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB mu kunegura inyifato ya leta ya Gitega mu kugwanyikiza coronavirus. Gushika ubu leta y'u Burundi ikaba imenyesha ko atawizohimiriza gufata urucanco rw'ico kiza. Kurikira Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB. Kuva ikiza coronavirus caduka inyifato y'abiyitangwa n'abarongozi b'igihugu c'u Burundi ku vy'ukuri yagaragaje ko atabarongozi igihugu gifise. Urabona akazi kabo bwa mbere kwarako kumbwira abanyagihugu ico kiza ukuntu gifata ukuntu bacirinda mbere bagafata iya mbere mu gukora ivyo vyose bishoboka kugira ngo ico kiza ntigikwiragire mu gihugu. Mugabo bigize basinda bibazwa barajibagiza abanyagihugu rimwe na rimwe bakavuga ngo ico kiza gikizwa n'amasengesho ikindi gihe bakavuga ko ico kiza kitazoshika mu Burundi ikindi gihe bakavuga ko bagiye kugihagurukira bafata ingingo zo kucirinda mugabo bagaca bakora igihushane. Muri rusange rero turafite ingorane y'uburongozi nta barongozi dufise igihugu ntikigira abagitwara bari akazi kabo kuko akazi k'abarongozi ka mbere no gukingira abanyagihugu mu bihe nk'ibi by'ikiza cya coronavirus kiriko kirasasika inganda ku isi yose. Akazi kabo habonetse urucanco karako kubwira abanyagihugu ubwo rucanco waribwo akamaro kagwo bakasigurira neza abanyagihugu kugira bamenye ubwo rucanco bwa mbere hoho atangaruka mbere ufise kuri bo rutaje kubica rutaje kubahonya bakagwanya igihuha kiguma kwiragira mu banyagihugu kuko rucanco aruje kwica abantu canke ataco rumaze. Ibi ntavyo turabona. Ico twabonye ni Varizo Ndayishimiye n'abandi bakeya bamwegereye bo bironkeye ubwo rucanco bace barihurira. Iyi ni inyifato y'imburakimazi si inyifato y'abarongozi. Muri rusange rero nta leta ihari. Iyo rero ata leta ihari ni umurundi wari we wese na cyane cyane abanyamakuru guhaguruka bakabwira abanyagihugu ku by'ukuri ko urucanco wa coronavirus gwemewe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijeje gukingira amagara y'abantu OMS ko ubwo rucanco rwose ruba ari kuyiza kandi ko wose bishoboye agize Imana akarugo mpaye rufata kugira ngo yirinde ikiza cya coronavirus. Ntagire umuntu yibaza ngo rucanco ruje guhonya inganda, ntagire umuntu yibaza ngo rucanco ntaco rumaze. Burya umurongozi muri angana umurozi. Uno munsi rero abantu rindi duhaguruke twumve yuko iki kiza ndagihagurukiye ata leta dufise izodufasha kukigwanya. Mu gusozera ano makuru imyidogo ni myinshi kubagendesha imiduga mu bijanye n'itangwa ry'igitoro ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Bavuga ko abatanga igitoro bagitanga ku giciro kiri hejuru bitumwe nuko baba bakingiwe ikibaba n'imbonerakure hamwe n'abapolisi. Francine Mahoro. Abagendesha imiduga bavuga ko kuronka igitoro ku masitasiyo ari ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke bitoroshe. Kugira uronke igitoro utanga amafaranga menshi. Ivyo navyo ngo biva ku mbonerakure n'abapolisi baba bahagarikiye ico gikorwa co gutanga igitoro. Igitoro kije igipolisi n'imbonerakure nibo utumenga kiziye amabido n'ibiti ntimenye kugiye twebwe kiriko kiramweshwa kugira ngo uronke igitoro nuko utanga 4,000 kw'ilitiro irimwe kugira ngo tubananye ubuzima bwacu kugira ngo turabe ko twubaka umunsi. Abagendesha imiduga ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke ngo baremera bakazimbwa kugira ntibahagarike akazi ariko bagasaba ababijejwe gukurikiranira hagufi ico kibazo. Abapolisi nibafasha kandi abapolisi n'imbonerakure ari umwe inkuru igibonetse bayikora ku 5,000 ibidozi birunga n'ibihumbi 10 rero kigikora ku maresiyo ku bisabu kigikora 6 nusaba abajejwe gutanga igitoro ko coboneka hamasije bijya mbonerakure n'abapolisi nibareke muri sitasiyo amwe imiduga n'imoto. Umugwa mukuru w'intara ya Cibitoke ukaba ufise amasitasiyo 5 asanzwe atanga igitoro. Francine Mahoro tukengurukire nino ngaha aya makuru yo kuri uyu w'Imana higenekerezo rya 24 gitugutu umwaka 2021 aciye agarukira.
mwakoze mwebwe mwese twari duteramanye bagenzanje b'uruganda rwa RPA bamfashije gutororokanya aya makuru ndabashimiye abakoze ibishoboka byose mu buhinga bw'ivyuma aya majwi akabashikira atankomanzi ndabakengurukiye Marie-Ange irakoze twari kumwe kuri miko ndabikebanure ndabifuriza amahoro n'umutekano mu banyu no mu vyanyu na gahwana